Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru yaranze indwi twiko turasozera tuyahera ku ngingo zikurikira. Amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze ku rugero rutari bwaboneke mu bibanza bitandukanye byo kwinezerezamwo ku nkengera z'icyo kiyaga. Abahakorera bakavuga ko ubu bariko bakora abahomba nayo uburyo butari munsi y'imiliyardi 100 amafaranga y'amarundi, akaba ari ubwo buryo Uburundi buhomba ku nyubako zakozwe ko n'ihindagurika ry'ibihe. N'amasoko yose yo mu ntara zo hagati mu gihugu ngo nta nimwe ikingiwe, bikaba bivugwa na Gilbert Ndayikengurukiye umwunganizi w'umunyamabanga mu rwego aka amasoko kiretse ayo mu kiyaya Cimbo gusa. Ido nido ryano makuru yaranze twiko turasozera ni mukanya sangwa ikaze. Dasiye kubaha ikaze murano makuru muri indwi twiko turasozera twaramenyesheje ko inama nshinga mateka yemeje 100% ku munsi wa gatatu integuro y'itegeko rigenga amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Burusiya. Ayo masezerano akaba ajanye no guhingura umuyaga nkuba uva mu butare energie nucléaire muri bw'igifaransa. Naho iyo nteguro yemejwe 100% abashinga mateka baramenyesheje ko bafise amakenga y'icukugwa ry'ubutare bwa uranium buzokoreshwa mu guhingura uyo muyaga nkuba. Umushikiranganje ajejwe masoko ntangaguvu Ibrahim Uwizeye akaba yarahumurije ashinga amateka ko iryo cukugwa rizokorwa hisunzwe amategeko. Evariste Nzikobanyanka niho yarari. Abashinga amateka baremera ko umuyaga nkuba uvuye mu butare bwa uranium woza gusahiriza kugira ubukene bw'umuyaga nkuba bugabanuke mu gihugu, ariko bafise amakenga ku buremere bw'ubwo butare. Umushinga amateka Gikeke Pascal ari mu bafise ayo makenga. Mu nyishuriro mwatanze muravuga yuko mutazi runo rugero rwa buno butare ingene bungana. Akabazo kanje nyakuba mushikiranganje rega hagaze ngaha, ubwo ntitwoba twihuse kugira ano masezerano tutaramenya urugero rw'ubutare twoba dufise. None kubera iki hatihutiwe kubanza kumenya ubu butare gene bwo bungana? Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yari umutumire mu nama nshinga amateka yishura ko leta itashinye guhera kuri ico gikorwa mu kwirinda ingaruka mbi zishobora gushika. Nuko amategeko gambe ntiyarahari aturekurira, ntitwari turi no muri ya agence internationale. Bishavyumvikana yuko umenga ahubwo tugiye ari twe twa duteye umutekano muke muri sous-région. Byoba byiza ko twozohiga igihugu bimenyereye bakatugira les études, cette fois tukabikora amakungu abona ashobora no kora neza yuko tubikora n'umutima umwe wo kugira duhige iterambere. Abashinga amateka bafisa kandi amakenga ko uwo muyaga nkuba uhinguwe mu butare bwa uranium ushobora gutera amasanganya nk'uko byagenze mu bindi bihugu. Umushinga amateka Felix Mpozeriniga ari mu bafisa ayo makenga. Ibihugu bikoresha umuyaga nkuba byari byahevye kubera amasanganya yari yabaye ahantu bita Chernobyl mu Burusiya ni Fukushima mu Buyapani. Bataramenya neza icyabitumye. Nagomba mbaze yuko twebwe umushikiranganje duhumuriza yuko ibyo dufise ubuhinga n'ubushobozi bwo gukinga mwene ayo masanganya. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye atanga ihumure avuga ko ubu ubuhinga bwateye imbere kugira hakingwe amasanganya yo kwaduka avuye kuri uwo muyaga nkuba. Harabaye ikibazo effectivement cy'ukuntu babikoreshe nabi. Ngabone babwiza ukuri ko ndamaze kwakira abantu bwoko bubiri bw'abantu baje kunda bose bahiga ko twokora iyi centrale nucléaire ngaho. Bwa mbere haje abarusiya turavyumvikana, mu nyuma haza abanyamerika. Byumvikana ko bo barazi neza ko tugeze ku rugero uyu munsi biri protege.
hariyo tekinoloji yo kuproteja neza ntihabe accident kabisa. Ubutare bwa uranium buzokoreshwa mu guhingira uwo muyaga nkuba bukazimbwa mu ntara za Bujumbura, Gitega na Butanyerera. Integuro y'itegeko rigenga ayo masezerano hagati y'u Burundi n'u Burusiya akaba yemejwe 100% n'inama nshingamateka. Muri ino ndwi kandi turiko turasozera twabwiye ko amazi y'ikiyaga Tanganyika ari karaduga ku rugero rutari bwaboneke mu bibanza bitandukanye byo kwinezerezamwo biri ku nkengera z'ico kiyaga. Bahakorera bakaba bavuga ko bariko bakora bahomba kuko atangenzi zikihagendera. Bamwe mu baganiriye na Isanganiro bagasaba leta kubagabaniza amakori kuko atangenzi ziriko zirinjira. Jean-Marie Vianney Gendakumana. Mu bibanza bitandukanye twagendeye biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hibonekeza iduga ry'amazi y'ico kiyaga ku rugero rutari rumenyerewe. Ayo mazi akaba amaze konona n'ibibanza vyo kwinezereza biri ku nkengera z'ico kiyaga, na cane cane aho bita kuri Karela Beach, Petit Bassam hamwe na Zion Beach. Abadandariza muri ivyo bibanza bakamenyesha ko bariko barakora bahomba muri bino bihe biturutse ko atabaguzi benshi bakironka. Tutako twaronka bakirumva n'amafaranga ntabari karaboneka. Henshi rero haca abantu n'igabanywa ry'abakozi bivaye nuko ahantu nabonye nata amafaranga bakaba arinjiza nkuko byari bikenewe. Agahombo ni kanini cyane kuri societe yo ibiri kirakora. Ko byifashe abakiriya ntibashobora kuboneka kuko abakiriya bazarondera umucanga. Rero parti iteramwo amazi cyane ni hariya ku mucanga, abakiriya ntibashobora kuboneka pendant la semaine, même na weekend ntibashobora kuboneka. Twe dukorera ngaho kagashahara kacu kava mu byo twakoze. Ingorane zisho zihaba nuko umupatro wacu ashobora guca agabanya abakozi kubera amahera yo kubahemba acava mu mfuko wiwe ntava mu byo yakoze. Ingaruka mbi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza byo kwakira ingenzi zitugendera mu cubahiro cavyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko atamafaranga yinjira, amafaranga atinjiye, n'uruhombo ruba rukomeye kuri twese. Abakozi ntibasubira ku akazi bakora, acaba ingingo zifatwa ziberekeye, hama umwimbu ntuburi kuraduga, makori biki, n'ingaruka nyinshi ziba zishitse. Bagasaba leta ko yo bagendera kugira ifashe mu gutorera umuti ico kibazo, binashobotse inabagabanirize amakori n'amatagisi muri bino bihe atamafaranga menshi binjiza. Yaba ari bikunda leta yoravye kuntu nayo nyine zirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori bakayishikira bakaraba nimba koko ayo makori ko bayatoza, nabo bakaraba yuko abo ariko barayatoza kumbura hari ico bariko barahakura kubera ubu natwebwe nta mafaranga bari karinjira. Gare dusaba leta yuko yo cigabanya amakori kubera twebwe ntituriko turakora mu iki gihe c'imvura. Ikindi basaba nuko leta yohimiriza ababa impande y'ivyo bibanza byo kwinezereza biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kugira bijukire guca imikobeko mu ntumbero yuko amazi akunze kwisesa aho bakorera yozaraja aho yagenewe. Nkuko mubibona hariho amakanivo asana yazivye ku mpande zidukikije. Twosaba yuko boshiramwe ingufu hamwe n'abajeje intwaro bagasibura. Abo bakorera muri ivyo bibanza vyo kwinezereza biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bavuga ko ayo mazi y'ikiyaga ko yatanguye kuduga mu ntango z'ukwezi kwa mbere no mwaka 2024 mu gihe bari bamenyereye guhangana n'ibibazo vy'imyuzurira iturutse ku kiyaga Tanganyika mu kwezi kwa gatatu hamwe n'ukwezi kwa kane. N'uburyo butari munsi y'imiliyardi ijana mu mafaranga y'amarundi nibwo buryo Burundi buhomba ku nyubako zakozwe ko n'ihindagurika ry'ibihe zubatse ku nkengera yo mu kiyaya Cimbo honyene. Umushikiranganje yajeje inyubako akaba yabishikirije ku munsi wa gatatu ariko washikirizwa ivyaranguwe mu mezi 6 y'umwaka wa 2023 shira 2024. Dieudonné Dukundane akaba yameshije ko bagiye guhagarika ibikorwa byo kubaka ku nkengera z'ikiyaga kugira ngo birinde uruhombo muri kazoza tumukurikire. Muri iki gisata c'inyubako hari intambamye dusangiye n'ibindi bisata ahanini zijanye n'ingene ubutunzi ku isi yose buhagaze.
murabona isi mu bice bitari bike vyayo hariho guhungabana mu by'umutekano n'ubutunzi bugakurikira. Iyo rero twumva intambara muri Ukraine muri Gaza ni intambara zibera mu buce iki gisata c'inyubako gisumiramwe ibikoresho byo kubaka kuko muri ari y'amabarabara yo mu mazi hagize imisi habaho guhungabana ugasanga ibyo dukeneye gukoresha biratevye biracerewe n'ibindi ariko cyane cyane aho nashaka guhagarara ni izi ntambamyi zifatiye kwihindagurika ry'ibihe ziradukora ko cyane kubera yuko abahinga baduharuriye yuko ku mwaka iyi mvura y'isegenya n'ibi bihomoka biduhitana ku rugero rw'amafaranga atari munsi y'imiliyoni 30 z'amadolari ku mwaka. Ibisambugwa n'iyi myuzurira ntibiri munsi y'imiliyaridi 100 z'amarundi ku mwaka 10 ni miliyaridi 1,000 ziba zitakaye. Bimwe rero mu bikorwa byinshi nukuraba nyene duhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Iyo rero kurahangana naryo biba bikubujije yindi ntambwe yo gutera imbere. Ama miliyaridi y'amahera turiko turasuka muri ibi bimanga yo kubatsa amashure yo kubatsa amahinguriro yo kubatsa ibindi mugabo dutegereza gukingira ivyo tumaze imyaka irenga 100 twubaka akarorero nka mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo rero no kuvyumva ngo iyo turiko dutera intambwe dutera imbere turafise ivyo duhangana navyo dutegerezo rero kuraba nyene tuvyifatamo nk'igihugu. Twashikirije ko nk'aba bantu benshi bubaka ku nkombe z'ibimanga z'inzuzi tugiye gufata ingingo dufatanije n'ubundi bushikiranganje dukorana ntwaro yo hagati widukikije ku buryo duhagarika ikintu ciswe kubaka ahantu atabirekuriwe kuko izo nyubakwa ziri mu zituma ivyo bimanga hamwe twagiye turabona byaguka gusumba nazo nyene zibangamigwa dufume dusigara turaraba ingene dutunganiriza izo ziza zihari mugabo tutaretse ngo n'izindi zibandanye tubona n'ingaruka yavyo kandi twashobora kugira ico dukoze. Amasoko yose yo mu ntara zo hagati mu gihugu kiretse ayo mu kiyaya Cimbo ngo ntakingiwe eka n'abadandaza ngo ntibarijukira gukingiza ibidandazwa vyabo. Gilbert Ndayikengurukiye umwunganizi w'umuhanuzi w'umunyamabanga nako mukuru mu rwego aka rujeje kugenzura amashira hamwe y'ubwishingizi avuga ko ivyo vyavuye mu rugendo ngo rwego rwagize mu ntara zitandukanye kuva mu mwaka wa 2021 gushika muri 2023 asaba abajeje gukurikirana amasoko ya leta kuyakingiza tumukurikire. Urwego arukava aho ruboneye ko hari impanuka zijanye na hanini ku muriro bazimaze imisi ishikira amasoko rwaragize isuzumwa rurabe inyubako zidandarizwamwo cane amasoko ya leta n'izindi nyubako zikorerwamo ubudandaji zifise ya bita assurance zakinga impanuka. Hama turabona yuko hari agahaze gakomeye abantu babihomberamwo n'ubutunzi bw'igihugu bukagenda kubera amasoko hanini yagiye arasha. Twaciye rero dutangura isekeza mu mwaka wa 2021 ryo guhimiriza abantu bose gukingiza ivyabo. Turagenda turabahimiriza rero tuti fati assurance. Twasanze rero nabo nyene ngira bataronsa abantu babakabura kugira ngo bafate batekanirize impanuka ivyo bidandazwa vyabo ntibagira ubwoba gufata assurance y'ivyabo. Rero dutangura guhimiriza cyane aya mashirahamwe sohoka mu biro nko babivuze mugende mu biyireke kandi mushumbushe amasoko twagende yose nta soko nimwe twasanga ifise yakira kingiye impanuka. Twaragendeye isoko za Muramvya turagendera isoko za Rumonge turagendera isoko zo mu buraruko bw'igihugu hariya za Ngozi turagendera izo hiyo za Ruyiki turagendera ikeshi za Bururi. Aho asigaye ko tutaragendera ni muri iki gice co mu biyaya ca Cibitoke Bujumbura nkaho za Bubanza naho biratekanije ko muri mwaka wa 2024 mbere mu ntango z'ukwezi kwa kabiri zohagendera kugira ngo turabe uko vyifashe mu gutekaniriza impanuka. Abantu rero muri leta amasoko ya leta nkaho jeje intwara ba mustantere tubasaba rero gufata iya mbere mu gukingiza amasoko ya leta. Nivyo tubasaba kandi baravyemera bati ubu turabibonye ahubwo tugiye kuja imbere.
Inkuru isozera amakuru twabashikirije nuko ibarabara nimero 16 ryasubiye kunyika ku mitumba ya Murambi muri zone Ruhukiro komine n'intara ya Rumonge abakoresha iryo barabara bakaba batinya ko urudandazwa hagati y'intara ya Rumonge n'intara ya Bururi rushobora guhagarara bagasaba ko iryo barabara risanurwa mu maguru masha. Augustin Minani mustani wa komine Rumonge avuga ko ico kibazo yamaze kukishikiriza mukurira kugira ngo batore umuti. Jean Pierre Misago nubu haguma hanyika nubu nyene mpaye ndavuga hariko haranyika iryo riguma rinyika naho ikigo ARB kijerwa amabarabara mu Burundi gisanura ni barabara ry'igihugu nimero 16 rihuza imigwa mikuru y'intara za Bururi na Rumonge ku mutumba Murambi hagati y'ibirometero vya 10 na 11. Abahacisha ingendeshwa batabaza ko atagikozwe vuba zishobora kubura uko zirengana nkuko niyo ngabo Shadrake agendesha imodoka arabivuga. Ase nukuri ribarabara tagikozwe murabona n'ikibazo nuko dushikira imbere nukuri mukatuvugira murabona ibarabara ryadujanye ni kibazo nitugira aho tukirenge imodoka ni hatari zarageseze hashitse ziraheba zigakukumba kabisa. Bigeze aho ricika guhanahana ibidandazwa biciye muri ryo bizoba bihagaze nkuko Deogratias Ndikumana abakuru bo mutumba bivuga. Ibururi bamanukana ibiharagi amashu intore ibiraya ibijumbu byose babimanukana ariko ricitse nta kintu na kimwe tuzo tukironka bashitse uruhukiro nabo batabasuma bakadugana amavuta bagashora ibururi reka bakatwara no mu zindi ntara iryo barabara rimanze gucika duhombuko. Abagize ico bashikiriza basaba ko hagira igikozwe vuba ngo iryo barabara risanzwe ririmwo n'ibinogo byinshi ntiricike burundu. Nukuri dusavye leta yuko yokora rino barabara ritaracika kuko imigenderanire ya Bururi na Rumonge yocihagarara kuko duhanahana ibintu byinshi byo kurya. Kagoma Celestin umwe mu barongoye umutumba Murambi abakwijo gice cibarabara kimaze gusanurwa akatari gake n'ikigo ARB kijerwa amabarabara mu Burundi agatera kamo leta y'u Burundi nubu ko yoraba ikagarukira aho hantu harenze kera inguvu z'abanyagihugu. Inguvu zabene kigo ku mutumba wa Murambi zaramaze gusendwa ubu hazigaye hakora inguvu za leta z'igihugu kugira ngo barabe icogwa kugira ngo iyi migenderanire iri hagati ya Rumonge na Bururi ntihagarara burundu. Kuri ico kibazo Augustin Minani mustanderi wa komine Rumonge avuga ko yatatse abamukurira kugira ngo umuti waho hantu togwe. Arakoze mgenzi wacu Jean Pierre Misago ni gaha makuru yaranze indwi tiko turasozera cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwereko murakwirikira mwandanye mugira ibihe byiza.